umenyesha yuko mu bunani burundi bwa bose tubona yuko n'amatora adashoboka mu gihe abahiganwa badashobora gushikira abanyagihugu. Tugera ko tunasaba leta yuko hamwe ibintu bigumye uko amatora yatoba ariko bakimvira izindi nzira zo gushiraho inzego zotowe, kuko biboneka ko bidakunda ko abantu bashikira abanyagihugu. Ko amatora yamaze kwibwa dufashe nkano mu Burundi. Inguba banira bazi kuko barindiriye uriya munsi w'amatora bacamo ngo amatora yiwe. Wumvirije ibivugwa ibikorwa amatora yaramaze kwibwa kandi azotera ingorane. Twerekanye ko ubwo bukene buva hanini ku butegetsi bwa CNDD-FDD butashoboye neza gutunganya ubutunzi bw'igihugu, burangwamwo abantu benshi bagira ibiturire bakanyuruza amatungo ya leta. Ijya mbona kazoza ntizogenda ishobotse tugifise abantu babasuma bababandi bafise ijambo mu gihugu. Bashobora gusigura ukungere kuva mu 2006 hagiye itegeko ry'uko berekana ubutunzi bafise abantu bari mu nzego z'igihugu. Bagaya nino sari kaba byaranze. Urundi kuvuga abasuma bafise nini. Imbunu zijambo imbunu turavyumva wewe. Ni hamwe umuntu atacamaze ari wafata ijambo imbere y'abantu yashika mu bagabo kari wasoma imbere y'abandi. Ivyo nitwe bw'abarundi turituma biba. Ibintu mwakoreye igihugu muri iyi minsi heze mukakitembagaza ikibonane. Hey y'all, come look at this. Birateye isoni je nasubiye inyuma ndihweza. Ndavuga none iki gihugu ni cibivume abantu babijuju bigugu nyene gutya. Kanye ko ubwo bukene buva hanini ku butegetsi bwa CNDD-FDD butashoboye neza gutunganya ubutunzi bw'igihugu, burangwamwo abantu benshi bagira ibiturire bakanyuruza amatungo ya leta. Cyakuri iki gihugu so kurasa gusa ucisha ubutunzi uba wisha igihugu buri umurobere. Je rero mu byasigamwe n'abarobere nganda babwiye. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Kandi bo ntibagoye gutora. Abantu bisinye kurwanya ubutunzi bw'igihugu nanje ngira mve hasi ngwana nabo. Eka mbere bukaba bwarase gukorana neza n'abasanzwe bafasha igihugu c'u Burundi. Ivyo bwizo mwimbu vyozo bikaba vyaragoranye gose. Abantu bisinye kurwanya ubutunzi bw'igihugu nanje ngira mve hasi ngwana nabo. Sur le plan financier, une aide budgétaire de la Banque mondiale qui était associée à la conclusion de cet accord tombe également à l'eau. Et sur le plan économique, 2025 sera une année difficile, très difficile pour le Burundi, prédisent plusieurs économistes. Baciye ubwenge bwo kwiba bakananirwa n'ubwenge bwo kubaka. Haraje daimoni mbi baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kwiba igihugu. Ndababwire byari ibintu murambona nkavuga nti iyi ni laboratoire nk'ivyakozwe n'umuntu, nk'ivyakozwe iyi ni laboratoire ni zacabwenge zanka gukora ibikorwa vy'iterambere mugabo ubwenge bwo kunyonora kurondera ingene biba n'ibikoko. Ijya mbona kazoza ntizogenda ishobotse tugifise abantu babasuma bababandi bafise ijambo mu gihugu.
amanota bashitse mu ishuri baca bamuhiga ca leta none wowe bashobora gusigura ukungene kuva mu mwaka wa 2006 hagiyeho itegeko ry'uko berekana ubutunzi bafise abantu bari mu nzego z'igihugu bagaya nino sari kaba byaranze wowe urumva kuvuga abasuma bafise nini kandi iyo igihugu kigwijije imbunuza usanga mbabarire hari abantu ndabivuga bigakomeretsa mugabo umuntu atemera critique nawe ne harya abafise ikibazo gukebugwa kuko erega imbunuza zirabaho nije natanguye kubivuga ngo gasaro ntiyabivuze no jambo ritabereye na bibiliya irabivuga. Hey, y'all, come look at this. Nta nukumaramara mwumva ntimushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abene gihugu kuronka amaraso y'abene gihugu mwarariye mwaranezerewe nibaza yuko ubu mutagirwara kwashe tugarukana ibintu ku murongo nari ntimwahimvye ntuzewe miliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari ntimwahimvye aho muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na setani ntibahaga ungere kuva mu mwaka wa 2006 hagiyeho itegeko ry'uko berekana ubutunzi bafise abantu bari mu nzego z'igihugu bagaya nino sari kaba byaranze wowe urumva kuvuga abasuma bafise nini amategeko ajyaho barakora ibishoboka byose hakajaho amategeko abakingira iyumvire nk'ivyo bintu twese tugaca tuguma tubakomera amashi gutya abantu baragiye tugira twigirire baraje kajeke kugira twimbura umuceri mwinshi mu kiyaya baca baragenda barayiba ayo mahera bariba umuceri ntiwarimwa kubera amazi abuze bose bariko bidoga ngo umuceri urazimvye none mugomba none mukure hehe nimubwire bajya batwaje amahera uti garukana amahera ngaha twubake baraje kandi murabazi nk'ubu ugasanga ni miliyarderi ngo fise imirere agaca kagaragara akagahara afise ibijipo 50 ngo ningo n'umugabo ubugabo bwahe uri setani hariho ibintu dukora kukutamenya giturire mu by'ukuri kiragisibije uravye ingene abantu bamwe bigenza urabona yuko hariho nabo baze kwitiranya n'igihugu kubera ingene bariko baragisaba ubu rero mwageze kuri point kirimina icayi ubunyene naho twaca tugenda mu bicayi nico kimwe ahubwo iyi ekipe aha turavuze ku vyikawa tuca tuja mu cayi naco mu minsi yaziragirishije inama ko jeruko hoho ubusuma ntibugira uko bwitwa narazivye amatwi iyumvire umwene gihugu bamugurira amahera 550 ikiro bagaca bagurisha muri Afri Textile ibihumbi 6,700 aravyumva kugurira umuntu 500 ukagurisha ibihumbi 6 muri Afri Textile bagaca bagurisha zijya mbuto na zintete 1,000 ku kilo murumva nasanze amahera kojeruko itwara ku kilo ni ibihumbi 6,215 umwene gihugu yatwaye 550 ugaca uvuga ngo kojeruko yatembagaye mbwira ayo mahera yashira he ni mumbarire iyashira uzamukamara genda muri sosomo ibisigati urarondera umwimbi wagiye ukabona nta mwanya bafite kuko abo bantu iyo ucusanga bashyize nk'abagangesteri muri societe mu gihugu iyo rero abo bantu bose batamaze kumva yuko abo bantu ari abasi b'igihugu ntibiragora kubagwanya
ushaka kwica igihugu si ukurasa gusa ucisha ubutunzi uba wisha igihugu buri umurobere erega imbunuza ziraba nije natanguye kubivuga ngo gasore ntiyabivuze no ijambo ritabereye na bibiliya irabivuga bibiliya iravuga yuko atari byiza ko umuntu ashobora gufata ibyo kurya byagenewe abantu babihereza imbwa urumva rero aho Yesu Kristo niwe yari gucatangura kugawa mugabo hariho abantu burya mwisi usanga vraiment ibintu bigora usanga ko uyo muntu kubaho kwiwe utuma isiremerwa n'ibyaye karemerwa gusumba kubera iki kubera bo babaho umengo n'umusozi ku bantu ndabwira indongozi nimubanze mwikuremwo ivyo byo gusehera inda zanyu mwiyumvira bene gihugu kuko abanye impande yiwe yivye bo bariko bamiramitwa n'abariko amabrushete abo yivye babona agacabwira ngo mbe ubukene tuzovamwo gute kugira abasamaze ntimumenye ko yabivye umuntu atikize itunga ry'igihugu ubu turamubaza iki twebwe nabivuze tugomba kuba des hommes des femmes d'impact mu gihe cyacu kuko udahinduye ibintu mu gihe uriho ntuzobihindura warapfuye nta bikorwa biba mu kuzimu ntibibaho nico gituma ugomba kugira ico ukamarira societe mu gihe cyawe aya majambo n'amajambo akomeye kubera nitwaguma dushira imbere imbunuza imihimbiri abasuma n'ubu ndabise hari abantu badashaka umuntu abivuga gutya jewe barashaka banyanke ndabivuga kuko nta kundi bimeze niko bigenda. Igitangaje nuko ababikora biba ayo mafaranga ubona badafise ubwoba kandi bazwi. Turibaza ikibazo timbega bamwe bajeje kugendura akazi ka leta na bamwe na kurudo konte boba bari hehe? Abantu ntibabakwiye nuko bavuze ngo abaca igihano cyo gupfa ngo ni faiblesse. Umuntu abanesheje igihugu umuciri igihano cyo gupfa mugabwe ne bajya babakwiye kubibivume neza kuri stade. Je tuzofata ingingo kujya duha nk'ishimwe wagize neza ikivume turabikivume naco tuzatagishira kuri stade nk'ubu nk'abo muri odeka nabo muri otebe tukabashira kuri stade ibivume uwo mwaka giri cyo bigenda neza. Aho hambere hahise baza wumva ngo hiyo mbunutsa Fwara ujya mugabo ngo numugabo w'imbunutsa nariyumvira nti mbunutsa gabasha niki aho usanga icibwa kigomba kirangira utaramenya icari cy'imbunutsa murantunga je nagomba nigarukire ku vya Kefa ibintu vy'imbunutsa reka tubaze tubireke. Kefa rero ati ndagupima ibintu amatora ntashoboka ati yoshoboka gute leta barayinunuje ibintu byose bakishikiriza ibintu byose bakanyonora ibiturire gushika ubu tukaba tutagira na essence yo kuja kuri abanywanyi ati ibintu bimeze uku amatora ntashoboka. Ariko je Kefa gamana yanje aho Kefa yari bwabone yuko amatora adashoboka ubu rero ntihabonye neza ko rwarukino rudashoboka. Muri ico kiganiro twerekanye impungenge dufise ku bukene bwo gukora amakara bugata buri mu Burundi, twerekana kandi yuko binakunda yuko ubukene dushobora kurwanya. Twerekanye ko ubwo bukene buva hanini ku butegetsi bwa CNDD-FDD butashoboye neza gutunganya ubutunzi bw'igihugu, burangwamwo abantu benshi bagiye bitorera kugira bakanyuruza amatungo ya leta, eka mbere bukaba bwaranse gukorana neza n'abasanzwe bafasha igihugu c'u Burundi. Ivyo bwiza umwimbu vyovyo bikaba vyaragoranye gose.
twerekanye ko rero kino kibazo c'igitoro dufise uno munsi ari ikimenyetso ntamusiga c'ubutegetsi bugeze ku musozo bw'ububasha bwabo bushobora gutunganya igihugu. Eka mbere tumenyesha yuko mu runani runini bwa bose tubona yuko n'amatora adashoboka mu gihe abahiganwa badashobora gushikira abanyagihugu. Tugera ko tunasaba leta yuko hamwe ibintu bigumye uku amatora yatoba ariko akimvira izindi nzira zo gushiraho inzego zotowe, kuko biboneka ko bidakunda ko abantu bashikira abanyagihugu. Murumva rero Kefa adushira mu kabaza, mbega izo ngingo zofatwa nizahe? Murumva ibintu Kefa ariko aravuga vraiment amatora baza barayamaze, bobo barafise igitoro gikwiye cyo kugenda aho bashaka hose, amajwi baza barayaharuye n'ijana kwijana. None namwe nimunyumviririza ibintu Kefa kirimwo. Si wewe ntajya umuntu wabasha aze yarabibonye kera ati mbega mwebwe murakomeye, amatora yibwe kera. Ko amatora yamaze kwibwa dufashe nkano mu Burundi. Ingo baba ntabyo bazi kuko barindiriye uriya munsi w'amatora baca ngo amatora yibwe. Wumvirije ibivugwa ibikorwa amatora yaramaze kwibwa kandi azotera ingorane. Ati amatora yaramaze kwibwa kandi bizotera ingorane. Kubera iki abarundi twaba dufata minenegwe inkuru nk'izi, amajambo nkaya, ibintu bikatuyangarana, biza tubona turorera bigasiga amazi ajererenga. Ba Kefa nibo bari basigaye biyamamura ku rubuga, muga ubu murumvise yuko bavuze bati amatora ntashoboka. Iyindi migambwe yarasemereye iti bagabo, ibi bintu biteguwe nabi, ukuntu biriko biragenda ntavyo tubona, ni habe ibiganiro bihuza abarundi bose. Umugambwe uri ku butegetsi urasimba urarahira, umwe uri kurakora vya bindi vyose umukuru w'igihugu yatuganiriye muri yambo nakazoza, ivyo bintu bibandanye bisubire bibandanye. None abantu b'Imana, barundi kazi, twebwe abarundi n'abarundi kazi tuzoshika mu mwaka w'ibihumbi 2026 tumeze gute? Uburundi buzoba bumeze gute? Umugwiseni bariko bamubaza igituma hari imigambi imwe itaronse intonde mu makomine, mugo yazironse mu by'abashinga amateka yishuye ati rujya rubanza rwaciwe na sentare ije ryo kubariza ibizwa nshingiro n'urubanza rwa politiki. Muri byo nyishimwe none yo kuzosura kuyizera gute twebwe nk'abashobora kuja muri ayo matora? Jewe sindimo muri ayo matora. Leonsi wewe ati jewe sindimo. Bo aha rero ibi bintu vya seni ni ibintu bisanzwe, ibi vyovyo twabivuze uwo mugwi ukijaho abantu bati ibi bintu ntivyumvikana ukuntu umugwi seni ugirwa n'abantu ahanini bari mu mugambo uri ku butegetsi. Ibintu vy'imigambwe murazi ngene vyacanganye, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu agasambura imigambwe. Reka mbere nse n'urangiza kuri aka kantu, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu abasenere baramwitwayeko, ivyo yagize mwarabibonye. Dufatiye ku vy'ishengero rya Pantekoti biheruka kuba, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu akabasinyira president, iyo president agasha subira kayifuta, hanyuma umukuru w'igihugu agasubira kumubwira ati basubize president yabo, agaca asubira agashiraho ya president. Umuntu yubahutse agakora ivyo bintu, uyu muntu yari gutunganiriza vraiment umugambwe CNL. Uyu muntu vraiment yoba afise ubushinga ntahe bwo guhagarara mu kuri kugira ngo atunganirize batasi. Ibi rero bice bikwereka n'igicapo c'amatora bimirije, ni amatora y'inkinamico, n'amatora atari ay'abarundi bose, ahubwo
n'amatora y'umugambwe uri ku butegetsi. Ibi bintu rero twarabivuze, turasubira turabivuga, n'ubu turiko turabivuga. Ejo bice bikwega karambaraye tuzoba twakoze iki? Kubera iki amatora yosubira akadusubiza mu ihumbi? Mbega tuzoba twakoze iki kugira ngo dukinge iryo bara ntirigwe? Ikintu cotuma iryo bara ridasubira kugwa, ikintu cokinga iryo bara ntirisubire kugwa ni ibiganiro vyonyene nivyo bishobora gutuma iryo bara ritagwa. Ibiganiro navyo bisigura kwicisha bugufi, korosha imitima, n'ahandi hagumye ubwibone, kwa kwikunda, kwa kwiraba gusa. Ivyo nivyo vyama bivamwo imbirira, nivyo vyama bitera ingorane, nivyo vyama bikwegera karambaraye Uburundi. Nibaza yuko atari igihano c'Imana kubaha ibiganiro, mukabona hatabayeho ibiganiro, wa muvumo wa ya maraso, aha ndavuga ya maraso amaze guseseka, uzodukurikirana utwomeko mpaka Uburundi bupfapfane, ubona ko n'ubu kugeza aho umwasi ashaka. Twese rero bavukanye, barundi kazi, duharanira ibiganiro nivyo bizana amahoro arama, ugukomantaza imitima, ukudagomba kwicarana. Ivyo nivyo bizotuma Uburundi busubira kuva mu ihumbi, mwisanganye, nivyo bizosubira kudukwegera akarambaraye. Mwibuke Bibiliya ivuga ngo mbega imishwano muri mwebwe ivahe? Ngo ntiva mu kwikunda gose. Wara aha niho hama hava intureka. Rero tworoshe imitima, duce bugufi, twemere twicare hamwe, tuganire ku ngorane zose zihanze Uburundi, tuve ngaho tuzitoreye umuti. Ivyo bizotanga amahoro arama mu Burundi bwose. Imana nibahezagire, mwibagire kugira subscribe, jeme na partage. Ahasigaye reka twibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Mu kurangiza reka ndangirize kuri tuno tubazo. Mbega namwe mubibona nka Leos? Amatora yobaza yaribwe? Hoba hariho ibimenyetso by'uko mubona yuko amatora yibwe? Ku bwanyu mubona amatora azoba? Mbega hamwe yoba hari urukiza yozana ku Burundi? Utu tubazo mutwishure muri commentaire. Coko bwa mbere ari guhindura ubutegetsi, akaza ubutegetsi bufise ishaka n'ubushobozi bwo guteza imbere igihugu, hanyuma hakabaho kurwanya ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta, hakongera kubaho gukorana neza n'abasanzwe bafasha igihugu cacu c'Uburundi, hakabaho rero kugwiza umwimbu na cane cane ibintu bishoka hanze yadushoboye kuronka amahera y'agaciro. Tukaba twasavye abarundi bose bakunda igihugu ko twofatana mu nda tugahindura buno butegetsi, tukazana ubutegetsi bushobora guha icizere abarundi cyo kubaho neza.